Genda mubibwira abantu mubabwire ngo iki none impumyi zirahumuka bacumbagira barange. Haleluya! Iyo ni message Imana iduhaye tuje kugira nti mwumva ari kubibwira ibiti ibikoko kwibwira abandi bivugwa n'abandi none jewe na wewe. Haleluya! Genda mubibwira abantu wiki tweko turavugana mugenzi wanje sinze ko byaba bikoresho twebwe baduhenze. Twebwe baduhenze nitwabiye ko ari bikoresho mu ntango twavyumvise mumaze kufatana bica bihano ca biranga byari maze imisi bimeze neza sinzi ko hari abantu babagiriye nabi twe batugiriye nabi twari twaryohewe. Hari abantu babona duhoze bagira ega turaryoherwa natwe biryoshe ntituvyumvaga none mwahora he? Haleluya! Tuje kuyibwira abantu hageze ko twumva ijambo ry'Imana. Regaze Pastor Justin ashike hano dushikize icimana ashize ku mutima wiwe. Haleluya! Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kandi twagira ubuntu baradutuma mu bwiriza bwo mu gipolisi muri Sokarti baratunwikanye intasho n'umuryango badutumye ngo tubaramutse muzakira izo ntasho. Nagoma ngo dusangira amajambo y'Imana ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere turahera ku murongo wa 4. Birashoboka ko mumaze iminsi muyumva ariko no gusubira kuyumva naho ni byiza cyane. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere turasoma duhereye ku murongo wa 4 tugeze kuri uyu murongo wa 14. Dusaba umwe azadufashe. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu atariko murorera isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na Mpwemu Yera. Nuko bakoranye baramubaza bati mwami, iki gihe nico ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si vyanyu kumenya imisi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako. Muzoba ivyabo navyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mwijura kigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo.
barababaza bati yemwe abagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Nuko basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi i Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira baja mu nzu yo hejuru, aho bari basembereye ari Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Bartolomayo na Matayo na Yakobo mwene Arufayo na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Amen. Amen. Haleluya. N'amajambo mumaze iminsi mwumva kandi mushishikara gusoma no mu baririmbyi bayatwigishije. Hanyuma rero amajambo tugiye kuvugana ni makenya naho twasomye menshi. Duhere kuri uyu murongo gusa wa 4 havuga ngo maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave Yerusalemu ariko barorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Yesu twamaze kumva baririmbyi batubwira ngo amaze kuzuka yabiyeretse iminsi 40, ariko kuri uyu munsi naho arabihanikiriza kuko uwo mwami Yesu twizeye kandi dukorera aratuzi. Amen. Amen. Kuba kuzi nanje akamenya ni iby'igiciro imbere y'Imana. Arabitegereza aravuga ati naho tumaranye iyo myaka, bamaranye imyaka 3 ababwira ubutumwa bwiza, akora ibitangaza. Yo arazura na Lazaro amaze 4 mu mva, arazura na Tabita akoresheje Petero nyine. Ariko hano turabona neza aravuga ati nimugume, arabihaniza ati murorere isezerano iryo mwanyumvanye ntihagira aho mwoja kuko ntabyo mwoshobora. Tumvise muturirimbira ngo tugende tubibwira abantu, none kweri aha twese iryo jambo turyumvise uno munsi gusa, nitwahora turyumva. Noneho mwese murabibwira abantu. Emwe bayituririmbiye n'umufasoni yaririmbye twone uko tutanamubona. Ye nabonye kuwo namwe buwo bahako kanya ngo vyamamaza. Hano rero arababwira ati gituma mukwiye kurindira mwebwe hari ikindi kintu mugiye kuronka, kuko Yohana yabatiriza mu mazi gusa, ariko mwoho mugiye kubatirizwa na mpwemu yera. Hanyuma rero uyu murongo rero wa 6 nuko bakoranye baramubaza bati mwami iki ni cyo gihe ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Apo sasa ndo neno ile. Mbega ubu ni gihe natwe turashikiriwe. Dunia hii ni ivyigomba, ubwami bw'Imana ibyo kuja mwijuru umenga ni bisanzwe. Mugabo ngo none turashikiriwe natwe. Yewe ugomba ugarukana ingoma y'Abisirayeli. Ariko Yesu yari yagiye abigisha iby'ubwami bw'Imana. Mugabo muri bo abeshi bari bagikeneye ko baja kuba abami.
ubwami bw'Abisirayeli ko bugaruka, kuko ico gihe hatwara abaroma. Baravuga bati ngira ngo coba kigeze. Mbere usomye muri iki gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, twibwa turahasoma mu gice ca 24 uhereye kuri umurongo wa 21, baratanguye baca baja inama igihe yari yapfuye. Baravuga terega basha, ivyo twari twiteze yo erega yarapfuye. Kandi rero n'abagiye kuraba basanze imva mugabo igaragara, mugabo batubwiye ko yazutse, ngo twanashitse no kumva. Ibyari byinshi rero mu mitima yabo kwari ukurondera ubwami bwo mu isi. Ubu bwami bwo mu isi yemwe buriho kandi buraryoshe, ariko n'ubw'igihe gito. Ndabikubwiye wobyumva utovyumva, n'ubw'igihe gito. Bagomba babuniganire bicana, ariko n'ubw'igihe gito. Amaraso yirirwa araseseka ku isi yose, bapfa ubwami bwo mu isi, ariko genda mubabwira ngo n'ubw'igihe gito. Ariko hari ubwami bwa Yesu Kristo, ubwami bw'ibihe bidashira, milere na milere. Nta rupfu nta nzara tuzohanagurwa amosozi nayo twaritse, twirugwa imibabaro. Haleluya! Ubwo nibwo duharanira, ubwo nibwo dukwiye kurondera. Yesu rero arababwira atoya, ibyo si ibyanje, iby'ibihe n'iby'ubwami n'ibya data, ariko jewe icyo ndabatumye genda mushingire intahe ibyo mwabonye. Ibyo mwabonye mushingire intahe iby'ubwami bw'Imana, kandi ibyo ntimuzobishobora mutararonka ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya! Hanyuma kujya murongo w'umunani rero haca havuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushika ku mpera y'isi. Imana nishimwe. Arababwira ati gikenewe nigenda mwiyuganire hariya, ntimusohoke mutararonka ubushobozi bwa mpwemu yera. Ntabyo mwoshobora. None igituma twese tutavugira uwo mwami, kandi dufise ururimi rwo kuvuga, kandi twarabyumvise tubyamamwo igihe kirekire, twama twicaye mu nsengero, insengero zuzuye, muga abantu bagaharanira iby'iwabo gusa, by'akarere k'iwabo, z'ubwoko bw'iwabo, we katika Yesu tunakemeya. Haleluya! Ni kubera iki ubushobozi ntiburaboneka? Nico gituma ushobora kuraba umuntu aho wabonye ukamubura, ukavuga ati mbega ujya niwe cyangwa si we. Nta handi arabona, nta handi arashika. Ibyo abona ibi byo mu isi gusa, abona ibihinda byo mu isi. Bizohindana nayo. Tariko nimwaronka ubwo bushobozi muzoshingira intahe. Haleluya! Erega gushinga intahe, ushingira intahe iby'ubwami bw'Imana, ushingira intahe Yesu Kristo, harimo no kubizira. Harimo no kubizira. None udafise ubushobozi bwa mpwemu yera, wo kwemera guhagarara ugashingira intahe imbere y'abagushishagura, imbere y'abagutera amabuye? Muribuka Stefano arahagarara ashingira intahe umwami Yesu, kugezaho usomye muri kijya gice 10 baramusohora.
muri iki gice c'indwi urahabona neza. Ego Stefano yiregura imbere, Stefano yiregura yemangira Kristo. Usomye ku murongo wa 54 bicisha Stefano amabuye. Uri mu mubiri wobishobora, kandi nta kindi bamubuziza, bagati bivemwo, va muri ibyo bintu. Ati sinshobora. Yarazutse. Haleluya. Yaranesheje urupfu na kuzimu. Dutegezwa kuvuga ko ari we mwami, kugeza aho bamutwara baramutera amabuye, arihangana. Ageze ku kanyuma arafukama, araba mu ijuru, abona Yesu Kristo, abona ibyiza byo mu ijuru. Aravuga ngo, mwami Yesu, mu biganza byawe niho nshize ubugingo bwanje. Ati kandi ubaharire iki cyaha cyo kuntera amabuye, ubaharire. Abantu no munsi baranka guharirana ngo yarambariye ibi. Ikintu yagukoreye kingana gutegwa mu bene igiki? Abantu ngo reka ntambabaza aransaba. None Stefano baramusabye imbabazi. Oya, mugabo hari cyari muri we, yari yararonse ubu bushobozi bwa Mpwemu Yera, nibwo budushoboza gushingira intahe no mu bihe bikomeye. Baba kuboha, bagufunga, bakudananikira, ushingira intahe Yesu, hagarara neza, isaha y'Imana igeze izokubohora. Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Haleluya. Iyi Imana yavuze ukaba ronse ubushobozi bwa Mpwemu Yera, nico gituma yavuga ngo arabihanikiriza ngo ntimuve ngaha mutaronka ubushobozi. Bene data, gushika ukicara kuri izo ntebe ntibihagije. Reka ndaguha akarorero. Petero yaramanye Yesu imyaka 3, agenda avuga ubutumwa, akora ibitangaza bari kumwe. Kandi uyu Petero yari yabariye Yesu n'abigishwa bari kumwe, kuko Yesu yarababwiye ataha rero mu minsi itari myinshi ndagiye gushigwa mu maboko y'abaherezi bakuru, kandi n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Ikindi bazompereza abanyamahanga banshira urubanza rwo kunyica, bazonshinyagurira, kandi namwe muzohakana ko mutigeze mumenya. Petero rero yari umugabo akunda kuvuga, aravuga ngo mwami Yesu, jewe Petero, naho bukuja mwibohero nzokwemera tujana, sinzokuva inyuma. Naho byoba mu rupfu nzokwemera batwikire hamwe. Yesu nawe yo aramwitegereza ati, Petero we, inkoko itarabika uzoba unyihakanya 3. Ngoma ndakubwire mwene data, ukizwe neza, wihane neza, usenga Imana, wuzure Mpwemu Yera, nibyo bizogushoboza guhagarara ugashingira intahe Yesu, naho ba mu bihe bikomeye bikubuza guhagarara ushingira intahe. No mu bihe by'amagogo, no mu bihe woba urambaraye hariya kwa muganga, uzoshinga intahe, uzusozere
bavuga ngo hariho umuntu w'Imana yari hano yadushingiye intahe n'imbere y'uko yagenda avuga umwami Yesu. Haleluya. Kuko uru rugendo turimwo nabuze aho ruca kugira ngo umuntu arangize, ariko tugumane ukwizera, twuzure ubushobozi bwa mpemu yera. Uwo mpemu niwe adushoboza guhagarara, nta wundi. Si uko turi hano, si uko baduhaye amabango, oya, mpemu yera niwe ashoboza umuntu guhagarara. Petero na za ntumwa zose abandi bobo bari biyihorereye nta nico bavuze, kuko babasanze mu gashamba bari gusenga. Byatanguye kwanka ubwa mbere, kuko bari gusenga, bagiye gusenga Getsemani, bariko barasenga, babigishwa bajanye na Yesu gusenga. Arababwira ati rero ndumva ndemerewe cyane, none nimubane maso nanje musenge, nanje ndunguruje nigira imbere hajya nje gusenga. Bategome bashitse ngaho, abanyakinama ndazi murakunda gusenga. Simerutse kubana namwe mu masengesho, ariko nimwabona mugiye gusenga, muriko murasenga, mukumva umuntu ariko arahirira, muramubwira ati niwitahire uzogaruka itiro ryaheze. None bagiye kugona, ewe mbega bene data, umuntu aremerewe n'ikibazo kimuremereye araronka itiro, ariko uwo muntu yoba abwira ibibazo bimuremerera agasinzira nta kibazo yoba afise. Birananira ko bomufasha gusenga, aragaruka araza aho barati yemwe bene data, yewe mbega nta n'isaha n'imwe. Yesu adufashe cyane. Hajya Yesu arazi ko ushobora gufata n'iminota na mikenya canke isaha. Mwohenda umuntu bajya babakoresha, murashobora kubahenda abo mukora nabo mubana, ariko Imana woyihenda. Yesu araza arababwira ati ariko vrema ibintu nababwiye nta n'isaha n'imwe, imwe yonyine irabananiye. Ati gerageza muvyuke basha musenge, ndumva umutima ukunze ariko umubiri ufise intege nke. Ego agiye ngo asubira gusenga, yongera aragaruka asanga umugono ni wose. Ati nuko nyene niko twavuganye. Ndiko ndavuga ngo kugira ngo ushobore guhagarara ushingira intahe Imana, nuko waronse ubwo bushobozi bwa mpemu yera. Ubundi naho mari imyaka myinshi mu rusengero, none bari bamara imyaka 3, ariko by'ukuri umuntu mumaranye imyaka 3 mugendana murarana ahantu hose, aho ntuba wamumenye kwera, ariko mumenya uba wamumenye. Mugabo kuko hari ahantu batari bwashike, ntibari bwuzura ubushobozi bwa mpemu yera, birabananira guhagarara kuko uwo mutwaro wari uwa Yesu. Mugabo nawe yari kwagenda bagenzura ngo arabe abasigaranye igikorwa ingene bari muri byo, ingene babitahuye. Kuko hari n'umuntu abadatahura ibintu akavuga ati Mana gerageza umfashe Mana, ndabuze ingene ndabigenza we, none no mufashe iki? Agafumaririra n'imbere y'Imana akarira n'isaha n'imwe. None wewe itiro gusa kwigonera
hanyuma ndafise umutwaro ndaremerewe kandi uragona umunsi wageze uwo mutwaro umuzora uragonasha oya biracoroshe biracoroshe kuko uremewe n'umutwaro ntagona ahubwo arasenga. Hanyuma rero murumva ko byari byabananiye. Yesu rero arababwira ati ntimuva ahantu. Bageze kuduga rero baguma bahanze amaso mu ijuru, haboneka abamarayika bambaye impuzu zera barababwira ati mwabagabo mwe kuki muraba mu ijuru, uko mubonye agiye niko azogaruka. Baca baragenda nk'uko yababwiye, basubiraho bari basembereye bagenda gusenga. Umurongo wa 14, abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Haleluya. Niri jambo rindi gusengana umutima uhuye. Mbega bari bafise umutima udahuye kandi bari kumwe na Yesu, bamaranye iminsi 40 amaze kuzuka. Mugabo kubera hari hakiriho ibintu bariko baharanira ubwa mbere, ninde azoba mukuru, ninde duniya hii nico kiyisha. N'abariko barangira inzira abandi ugasanga bariko baniganira kububu n'ukububu. Baba we, duniya hii tabaripura tu izobahitana, kuko ivyo bajejwe sivyo bariko bararondera. Bagomba ninde aba mukuru. Nta kindi si kigize ukumona. Isi yose yuzuye ingorane. Ninde aba mukuru. Baniganira intebe imwe. Imana idufashe. Murabona ngo hari umusaraba umwe. Yewe hakuniganira iby'ubwami bw'Imana, baniganira umusaraba umwe, abandi intebe imwe. None zizodukwira? Ariko mu bwami bw'Imana, haleluya, umuntu wese azogenda kuko yabaye umwizigirwa kuri ico ajejwe. Amen. Ujejwe kina kiriya na kiriya na kiriya we ni waba umwizigirwa. Haleluya. Utajya kuri wa uko mbinguni nta kindi. Ego mwiju nibazokwigera baraba intebe nahora nicarako. Bazora ati mbega yifashe gute? Cyagihe yashigwa hariya na hariya yavyifashemwo gute? Icyo mparanira nifuza kuzoba sinkekeranya ko gupfa nikuzombuza kwimana nawe. Haleluya, haleluya, sinkekeranya ko gupfa nikuzombuza kwimana nawe. Icyo mparanira nifuza kuzoba sinkekeranya ko gupfa nikuzombuza kwimana nawe. Haleluya. None wowe uharanira iki? Icyo uharanira ni giki? Kugira ngo ubishobore nuko wihana neza ukuzura mpwebo yera. Nta kindi. Baja hamwe baritunganya, barasabana imbabazi,
kuko muri aba bigishwa harimo n'abigishwa babiri bari bifitiye nyina w'umunyabwenge karuhariwe. Yewe hariyo abagore b'abanyabwenge pe, yewe aragenda asaba umubonano Yesu, aramubwira ngo mwami Yesu ndagusabye umubonano, ndagusabye ijambo. Ati kaze, ati icyo ndagusaba rero ataho niwashika mu bwami bwawe umuhungu wanje umwe azoga iburyo bwawe uwundi aje ibumoso bwawe mu bwami bwawe. Umwami Yesu ati yo ntimuzi icyo musaba, ahindukira babigishwa ati none mwebwe igikombe ngira nkwereko mwogishobora? Ngwego ngo twogishobora. Byumvikana ko bari bagiye inama na nyina. Tigenda utuvugire. Ya mana we, afata ibibanza byose, ikiburyo n'icyubafu. None kweri iyo baza ko baciye birukanga babasanze muri rya tongo ko batagumye ngaho, njanye na Petero naho byamunaniye yari yagerageje no kugwana kuko yari yafashe n'inkota acaca ugutwi umukozi muheretse mukuru. Erego yari yagerageje baye kuko yagomba kubikora mu mubiri. Erega hariho abantu bibananira kubikora mu mpemu bakagomba kubikora mu mubiri. Yesu avuga ngo tubikore muri mpemu, tagomba ko tubikora mu mubiri. Uyu mubiri nambaye siwo nzambara mw'ijuru, nzambara ubwiza bwa Yesu. Yesu mwami, Yesu mwami, amen. Si muri uyu mubiri yo. Yesu aho yari yagerageje vraiment gufata abantu bari ingabo zije zifise inkota n'ibihiri n'ibiki, nabaca afata inkota ati wa. Yesu arereka ba bantu ati jewe afata kwa gutwi aho kwakorokeye agusubizako. Ati subiza inkota mugubati, kuko abantu bose bicisha inkota bazokwicwa n'iki? N'inkota. Munajua hiyo? Murabizi neza? Muko muciye muhora ntimubizi neza? Murabizi neza? Ugucira mugenza wawe uzorucibwa nawe. Muranyumva neza? Erega ho guca urubanza biroroshe. Ego ngoma ndabaha akarorero. Uribaza igihe uvugishwa n'Imana Natani yari atumwe kuri Dawidi, Imana iramuhereza ubwenge ati genda umubarire ati mu gihugu utwara, mu gisagara utwara hariho umugabo w'umutunzi yabana n'uwundi w'umukene. Hanyuma rero uwo mutunzi umushitsi aramugendera, amaze kumugendera acafata wa mworo yifatiye agatama kamwe ariko basangira bakaryamana, acaragatwara akabagira uwo mushitsi wiwe. Ati wumva iryo bara ariko riraba muri ico gisagara urongoye. Dawidi ati yo ibyo birabaho kweri? Ategome uwo muntu yarakwiye gupfa. Mugabo rero ntapfe, nazi muri hezine nta mazine kuko yakoze ikibigo rwose. Biroroshe bene data ucira urubanza ubundi, biroroshe. Kwa Kiswahili wanasema ni rahisi, sijua kama nagisema vizuri. Umukozi w'Imana caramubwira uvugishwa n'Imana ati bo muntu erega ni wewe uhoraho yaguhaye ubwami, aguhereza abagore naho bari gushaka abagore 1000 wari kurongora bushoko, mugabo uca ufata Mukawuriya
Betisheba umufata ku nguvu uca wica n'umugabo wiwe. Ivyo vyose urabikora wagiye nanje ngo simbona. Dawidi rero aca bugufi ararambara ati vy'ukuri Imana imbabarire, naracumuye imbere y'Imana. Imana ni imbabarire. Umukozi w'Imana, Imana iramubwira ngo ko yemeye agaca bugufi muharire. Erega hariho abantu bagumana ibyaha bazi ko babikoze bakibagira ngo vyaraheze. Vyahejejwe nande kutavyihanye, birabitswe. Ku munsi tuzorenguka imbere y'Imana, umuntu wese azohagarira imbere y'Imana acabona ibyiwe gusumba kujya mubona bijya mu byo kumuri ekra. Ucibibona hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu azoca avuga ngo ego urakoze wowe ucizibereye, kuko hazoba hari inzira zibiri, ija mu bugingo budashira n'ija mu mahonero. Nta yindi komandema. Uwakoze ibyo byaha atabyihanye ni mu muriro utazima, ni mu mubabaro w'ibihe bidashira. Ugomba uburarame, wambare neza, wipodore, utihanye ole wako ni wihane wature neza. Dawidi aremanga ati by'ukuri Imana imbabarire. Nuko bimeze. Dushishikare dusoma hano bamaze kuronka ubwo bushobozi bwa mpwemu yera, kandi ico gihe bamaze gutunganya Yesu ubwiwe yabariye abigishwa biwe ariko arigisha. Niko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Mariko igice ca 11 umurongo wa 25. Reka tuharabe kugira ngo dushishikare twahabonye naho nyene. Bwa Mariko igice ca 11 umurongo wa 25 haravuga ngo, kandi nimwahagarara musenga nihaba hari icupfa n'ubundi mukimuharire ngo so wo mwijuru nawe abaharire ibyaha byanyu. Nihaba hari nimwahagarara musenga nihaba hari icupfa n'ubundi ukimuharire kugira ngo so wo mwijuru nawe aguhari ibyaha byawe. Hariho abantu umaraniye akazi k'imyaka myinshi, baharire kugira ngo nawe uharigwe n'Imana. Naho wosenga udaharira, ugifisa bugendarira inzigo, umwikomo, imigambi mibi, gomba ureke kwirusha ngo urapfukamye, gomba ureke kwiguraza mu rusengero, gomba ujye n'ibindi byose umwe n'ibindi byose by'abatarakizwa, kuko ntushobora guharigwa nawe udahariye. Muranyumva neza? Ni Yesu yabivuze, ntabwo ari jewe. Matayo igice ca 6. Matayo turabe mu gice ca 6. Ego igice ca 5 mumbabarire ku murongo wa 23. Niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari icupfa na mugenzawe, usige ishikanwa ryawe imbere y'igicaniro ubanze ugende wikiranure na mugenzawe, uce ugaruka ushikane ishikanwa ryawe. Amen. Murumva neza? Ugiye gusenga ukibuka ko hari icyo na mugenzawe, gera umanze umuharire. Nawe utobugiye kumushikira umuharire mu mutima uti ndamuhariye. Ko hari abari kure, isi ya none umuntu arakumana shavuye n'ubapfuye kera.
ngo yapfuye yagize we mukure mu mutima wawe ibisigaye Imana izomenya ugumucira. Hari aba yarambukiye kure ukamugumarira inzigo akazikira ishavu yo hanyuma ukaja ngaho ugahimbaza Imana. Reka kuruhirusa amashikanwa nayo bene data twava dushikanira Imana ntashikanwa rikuraho ibyaha. Muranyumva neza ngo niwagenda ugiye gushikana ishikanwa ku gicaniro ukibuka ko hari icupfa na mugenzi wawe, ntumanze ngo urishikane, manze urisige ngaho, hanyuma ugende wiyuzuze na mwene so, hanyuma ugaruke utanga iryo shikanwa. Nohagara hano gute mfise abafitiye inziko, mfite abafitiye ishari, mfite abafitiye amadusiye, mvuga ntibo bashirayo ngacanza nkabahenda niko ndasigura wanasifiye bwanasi. Iyo Mana dusengera komeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengera komeye, iyo Mana we, iyo Mana tabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengera komeye. Yesu Kristo nta na kimwe atatwigishije, mugabo abantu bakakirengako. N'amashikanwa yawe apfa ubusa. Manza wihane, manza uharire, manza utunganye umutima wawe, hanyuma ubone gushikanira Imana. Nivyo bigira ikimazi. Petero rero umwe wa wundi byari byamunaniye, amaze kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, aca arahaguruka aremeza abantu b'i Yerusalemu. Igice cya 2 umurongo wa 14 Petero asobanurira ibyabaye, abemeza Yesu. Ariko Petero ahagarara na bamwe 11 ababarira n'ijwi rirenga ati, yemwe ba Yuda n'ababa Yerusalemu mwese, ni ibi mubimenye kandi mwumve neza amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko wari isaha 3 z'umunsi. Dushishikaye tugeretse kuri uyu murongo wa 37. Benshi bahindukirira Yesu, bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatirizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharigwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagagwa bose n'Umwami Imana yacu. Kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi, arabahanura ati, nimwikize ab'iki gihe kigoramye. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatirizwa. Abongewe kuri uwo munsi bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3, bashishikara cyane mu by'intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura umutima no gusenga Imana nishimwe. Haleluya. Petero rero amaze guhindurirwa, amaze kuronka ubushobozi, acara basobanurira ataba ntibaborewe. Erega n'ubundi kenshi na kenshi iyo abantu bariko barashingira intahe buzi ubushobozi bwa mpwemu yera mu bantu batarakizwa, baca bavuga ngo abo oye ngo bataye umutwe. Aho murigera muvyumva ngo bajya ngo ngira baca ngo bacanganyikiwe.
ngo je sinibaza ko bameze neza. Yego nimba utarabibarirwa ntihabuze ababibariwe. Ivyo ndakubwira nivyo nanje nikoreje ku kuboko. Banyita igipfu bambaye ndabivemwe ivyo gukizwa bariko baransambisha atakini nzira gushingira intaho umwami Yesu. Ndamubona ambarira ngo none wewe ivyo bintu ugomba kujamwe nibike ntiwobivamwe. Sinshobora guheba Yesu Kristo, ntibibaho. Nahoza ni nko ukandasa navyo mpeba. Ngo ngomera gufunge rero nzocenda kwirukana uzocugenda upfa nabi ubakazingo uzoheze wigire mwijuru. Ndavuga nti Imana ishimwe ko nzoja mwijuru. Ivyo kuba kazingo byo ntabirimwo. Haleluya. Nabamenye Yesu abakazingo ngo nuko yamupfurikiye. Ivyo bibaho. Babona ko nataye ubwenge. Babona ko atabwenge mfise. Nabo twari kumwe bose niko babita. Ngo babaye ibidebire. Ngo Yesu agira neza. Nabo babwiye ngo nimboregwa abantu buzuye ubushobozi bamwemuyera. Kandi igitangaza usomye hajya haruguru ngo bose bumva ururimi rw'iwabo. Umuntu wese akumva amajambo y'ururimi rw'iwabo bagaca batangura ngo none bajya ngo bize he. Wakango bajya oya ngo bamwe n'abarovyi prem naho bize none byagenze gute kugira ngo bapfuke ururimi rw'iwacu. Hari abantu bavuye mu bihugu byinshi cyane mu ntara nyinshi zivuga ururimi rutari rumwe, ariko umuntu wese akumva ururimi rw'iwabo. Mugabo agace bavuga abantu ngo baraborewe. None ubu woboregwa woca uvuga icongereza neza, abumva icongereza bakakimenya utacitse. Woca uvuga igifaransa utigeze uja no mu yambere ngo nuko uborewe. Wovuga ikilatini ngo nuko waborewe. Wovuga igisweda ngo nuko waborewe. Nukuvuga ngo iyo umuntu atarakizwa ni wumva kubariye nabi ntibize bigutsitaze. Je ndibuka by'ukuri uwo muntu nariko mbarira bene data ntituzogende kumushimira. Tuzogende tumushimire kweri n'Imana yamukoresheje. Kuko hariho ibintu umuntu agucishamwo ukamenga kugiriye nabi, ariko ari inzira y'Imana. Haleluya. Byukuri je ni namuhariye ndabona bene data twari kumwe nimuze tuzogende tumushikire tumushingire intahe amene ko twanamuhariye. Ndiko ndabegeranye wa bene data nawenza numva bamushize mu ibohero. Nuko nagira ngo azopfayo nawe yakumvirije ingene kameze acagwayo. Mugabo naza namuhariye kuko iyo ntacamvayo simba mbeze uko. Iyo ntasubira mu vyaha mbona rabaye kakazingo rero sasa. Hagarara neza, ntutinye ibiri imbere yawe, ntutinye ibiriko bigomba kugutesha inzira. Hagarara neza ushingire intaho umwami Yesu. Wa muririmbyi yavuze ngo abapfuye barazugwa, ibimuga birasimba, bacumbagira barasimba. Hari n'uwaciye agenda acumbagira ngo none ni kuki wandetse ngo ncumbagire. Yarakuretse ngo ucumbagire ni wamwizera azoca gukiza. Amen. Naya majambo y'Imana bayumvise mwese. Imana bahezagiye. Wumva gute muri wewe? Ubwo bushobozi waraburonse, iyo ntawe urayishinga. Ni wunama imbere y'Imana urara ntacyo uzoba. Hagarara neza. Yesu arazi guca inzira, arazi guca inzira. Aho umenga biragumye, hagarara neza gusa umushingira intahe. Ibyaho vyihana. Baramubaza ngo none gabene data tugire gute? Ati ni mwihane.
umuntu wese yihane hanyuma batirizwe muzoronka mpwemu yera kuko isezerano ni ryanyu ni ry'abana banyu n'abandi bose bazokwizera umwami Yesu. Turagwaye ikaze rero wihane kugira ngo nawe iryo sezerano uzurironke. Nimba hari vyakunaniye gushingira intahe ikaze ku mwami Yesu.